Avuga cyane ikintu cha Dani Olmo Edi umfasha wanashima no kwegeranya ivyino munsi canka aho bigeze kugeza kano kanya muri ino sano na munota mbere na mbere manze mbere nk'uwibukije abantu mbega ivya Dani Olmo ku munsi wejo vyari bimeze gute muri rusangi vyari bigeze byose manze ndabibutse uko vyari bimeze hanyuma mbere ce tuza nibigezweho muri kano kanya nuko ku munsi wejo aho vyari bigeze nuko Dani Olmo yari yamaze gufutwa muri La Liga yari yamaze gufutwa nk'umukinyi wa FC Barcelona ku mbuga za Barcelona yari yamaze gufutwa ndetse ari kumwe n'umugabo witwa Pau Victor ntibari bakiri ku rutonde rw'abakinyi ba FC Barcelona ndetse uko vyari bimeze nuko FC Barcelona ntibemererwa gushira Dani Olmo mu ntizanyo ngo bamutize mu mugwi wari wo wose bivanye nuko amasezerano yabo nawe basa nabayakuyeho atitwa umukinyi wa Barcelona ntibemerewe kumurungika mu ntizanyo bivanye nuko atari umukinyi wabo ndetse ntiyari yemerewe canke ntiyemerewe ndi ku munsi wejo jewe ntiyemerewe gukina igano rya Champions League ndetse n'imigano itandukanye ya UEFA bivanye nuko amahiganwa ya UEFA kina abakinyi bafise imigwi bivanye rero nuko Barcelona ari muri iyi equipe atari umukinyi wa Barcelona ntiyemerewe gukina mu ihiganwa rya UEFA Champions League canke andi mahiganwa yose ategurwa n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru wa Buraya UEFA. Ikindi kigira kabiri yari yemerewe gusinyira umugwi wari wose yipfuza kandi akagenda ku buntu hanyuma FC Barcelona ugaca utegeko kumuriha amafaranga yose y'umushahara wari kumuha kuva amafaranga yose y'amasezerano wanashima yari kumuha amasezerano asanzwe yomugeza muri 2030 hanyuma bagaca bariha n'amafaranga umugwi witwa RB Leipzig yateye avamo amafaranga yose hamwe yaca kwiri miliyoni zigera ku 130 muri rusange muri make transfer ya Dani Olmo ntabwo yigeze iba full ntiyigeze yuzuza niba yuzo muri make uburyo bari kuriha amafaranga bivanga bari kuyariha mu bice rero ibice bumvikanye Dani Olmo y'amasezerano yiwe no vanga agira iki yamwemerera yaca agira iki yaca mvanga Barcelona kibanze ikishuryo Dani ryose rya Leipzig ikanamuha n'umushahara n'ibyo bumvikaye byose rero bonus byose kabikayemo byari kota prix de ça combien millions muri FC Barcelona 130 millions kuri FC Barcelona ikigira kabiri Edi nako ikindi gikurikira nuko Dani Olmo ntiyashaka guhemukira FC Barcelona andi ku munsi weje turaza kuza kuri no munsi bishobora kuba vyahindutse bishobora kuba vyagiye mu rundi ruhande ariko mugabo kugeza ku munsi weje Dani Olmo ntiyashaka kuva muri FC Barcelona mu majambo menshi cyane yegera arashikiriza nashaka gusinyira undi mugwi nubwo avyemerewe ntiyashaka gusinyira uwundi mugwi Barcelona irizeye ko hazoba ibitangaza igashobora kwandikisha Dani Olmo mu gukarondera uburyo yandikwamo ahaje nibereye ku munsi weje murantunga ntimwumve ngo n'ubunyene ni kano kanya ikigira kabiri nuko ku munsi wejo hirya yejo wanashima yakoze imimenyerezo n'abandi bakinyi bose naho nyine mugabo yakora imyimenyerezo nk'umukinyi atazwi nk'umukinyi atari wa Barcelona wari kuza kuvuga ngo ndakeneye inama y'abakinyi ba Barcelona Dani Olmo ntiyari kwitaba kuko yari yigenga no inama ya none nk'ubu La Liga ivuze ngo je ndakeneye abakinyi ba Barcelona kano kanya Dani Olmo yari kujamo ngarabone nk'ubu Barcelona inama n'abakinyi n'ibiki oya Barcelona yo ni nko tumira umuntu wari wese ashatse mugabo bavuze ngo dukeneye abakinyi ba Barcelona nyine ba FC Barcelona bazwi nk'abakinyi ba FC Barcelona Dani Olmo na Pau Victor ntibari barimo ntibazwi muri rusange nibugiye kandi ku rundi ruhande hirya y'ejo nyene Barcelona yari yagiye kwitwarira ishami ry'umupira w'amaguru muri Espagne RFF bavuga bati ni murabo kuntu mukora twebwe muduha ama licence mubwire iganwa rya La Liga litwandike nyuma yuko Barcelona bari bamaze kurungika impapuro zose zisabwa kugira ngo bashobore kwandikisha Dani Olmo bararungika muri La Liga irababwira riti ntidushobora kumwandika bivanye nuko ibintu bidakwiye baca baja muri rino iganwa ry'umupira w'amaguru muri Espagne baritwarayo bati twebwe muduha ama licence mashasha bano bakinyi babiri iganwa ry'umupira w'amaguru muri Espagne riravuga riti twebwe ntidushobora kubaha ama licence mu gihe ishami rya La Liga ritamanje kwemeza ko aba ari abakinyi ba FC Barcelona aho niho vyari bigeze nuko rero La Liga RFF baramara gufata ingingo baravuga ngo ntidushobora na gato guha ama licence mashasha aba bakinyi babiri bagira kuri babiri nako ari RFF Fédération Royale de Football Fédération Royale RFF nini R F RF ni Fédération Royale
d'Espagne de football. Ego. Aba rero hirya y'ejo mwijoro baje bafata ko ikibazo cyamaze kurangira Dani Olmo ndetse na Paul Victor batandikwa muri La Liga. Dani Olmo vyaremeje ko atakiri umukinyi wa FC Barcelona kandi vyanagaragara ko ataburyo na bumwe buhari ko FC Barcelona ishobora kwandikisha no mugabo yitwa Dani Olmo. Abanyamuryango ba Barcelona niko guca bamera nk'abateye akavuyo baribaza bati mbega vy'ukuri Joan Laporta wakoze ibiki. Nabonye umugabo yitwa Victor Font asanzwe ariko ahanganira kuba umuyobozi w'uno mugwi wa FC Barcelona na cyane president avuga ati je ndashobora kwitoza ubukurikira. Aravuga ngo Joan Laporta ariko twononera equipe, arasaba ubusobanuro bw'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye kubijanye n'ibi bintu biri kubiraba muri Barcelona. Ari yandikwa rya Dani Olmo na kona Victor na none musore Victor aravuga ngo Paul Victor aravuga ngo turashaka mbere na mbere ubusobanuro butubwira ngo ni kubera iki FC Barcelona bari bazi situation barimo ko badashobora kwandikisha umukinyi wari we wese ariko bagaca basinyisha umukinyi w'imiliyoni 55 yitwa Dani Olmo. Muri no minsi bisa nibigaragara ko dushobora kumuhomba akava mu mugwi wacu ku buntu twamuguza amafaranga nkayo yose ndetse akagenda n'adutwara amafaranga mwamba. Ikigira kabiri aravuga ngo turakeneye ko Barcelona canke ko Joan Laporta atwereka neza ahantu canke ukuntu agiye kubigenza kugira ngo yandikishe no mugabo yitwa Dani Olmo. Ibi ni bimwe mu bintu no mugabo yasaba Joan Laporta ati by'ukuri ndakeneye kubimenya canke abakunzi ba Barcelona bose turakeneye kubimenya. Na cyane asa n'ubujija canke yerekana ko ubuyobozi bwa equipe ya FC Barcelona ari bubi buri ko bwitwara nabi muri dossier canke muri gestion za equipe. Ariko mugabo ibi ni vyariko biravugwa wanashima ku munsi w'ejo baravuga ko bashaka ko kugira wanashima gutegura ikintu kimeze nk'amatora kugira ngo no mugabo yitwa Joan Laporta bashobore kumukura ku ntebe y'ubuyobozi barabicizira bamufitiye uko kimeze. Ariko mugabo inyuma biza no gutangaza ko Joan Laporta ku ruhande rw'iwe atakintu afise atamugambi na muto afise wo kuva ku ntebe y'ubuyobozi canke ku ntebe yo gutwara umugwi witwa FC Barcelona. Inyuma yaho Edi, inyuma y'ibi byavuzwe mbere hirya y'ejo ku munsi w'ejo iyi dossier yongeye kwiyubura bushasha hongera kuvuka izindi nguvu ndetse n'ibindi vyemezo biriko bijana nono munsi bijanye nuko Barcelona icizere cyongeye kugaruka. Baravuga ngo turashaka kandi turabona ko bishoboka kwandikisha Dani Olmo. Bimeze gute muri kano kanya ivya Dani Olmo? Barcelona baracafise amahirwe yo kumwandikisha canke baracabesha nta kintu na kimwe kigaragara bashobora gukoresha bandikisha umugabo witwa Dani Olmo. Gushikira munsi nta kintu kigaragara uretse nkuko navuga ngo vyagize iki vyamaze kuba nvuga ngo vyabaye kenshi muri muco no kwita muco no kwita newspaper ni myinshi makuru vyandika ama video muri make nta gushikira umwanya tuvugana nta kintu gishasha cinyandiko canke citangazo kubo vyega kubo biraba mvuze abo biraba mvuze La Liga irongwe na Javier Tebas bavuze na FC Barcelona ya Joan Laporta. Ariko kwa Barcelona biranavugwa vyinshi ni ya indi nyene kuko kwa Barcelona bo ico bifuza hasi hejuru no kugira iki no kwandikisha Dani Olmo. Bisobanura ko inama ziri gukorwa ibindi vyose biri gukorwa wanashima no munsi je ndimvira ko hari cyo no kwita destabilisation n'izindi nyungu ziri ku ruhande rwa La Liga. Nshake ndeke Barcelona by'ubukene n'iki birimo karena nibaza ati ibi bintu iyo abare equipe bitwa Real Madrid birimo La Liga ibiri kubagwanya nkuko ibaba ariko ibi bintu banzurindire mpetse ibi bintu iyo aba biri kuba ku mugukomeye w'i Madrid babiko birabuko Real Madrid je niyumviye nti ese ntayandi mahirwe ko zoba ari zindi mvo z'uburyo Barcelona z'uburyo Catalonia babanye na Spain. Ariko babana nabi gute? FC Barcelona niyo equipe y'abakinyi benshi equipe nationale ya Espagne
guha abakinyi benshi navuga ko ahubwo ikibazo reka nakubwira ndiko mvuga ku bijanye n'umubano hagati ya federation ndetse na Barcelona mbere na mbere ni reka kwiyumvira ivyo sawa ivyo navyo ja muri histoire mu mateka ja muri histoire y'uburyo ariko nibikiri cagihe Real Madrid bavuga ngo turashaka kujya mu kinyigisho bigenda kuno reka kiya gihe haba ico no kwita force majeure mugabo no munsi n'ibintu bija muri football avec politique yayo nenda kubaza kubera iki Rodri bavuga ko yatwaye Ballon d'Or ya Vinicius Junior sivyo kubera iki bamwe babishira muri beef yari gateye UEFA na Real Madrid bivanye n'ama Super Coupe bivanye n'uburyo nuzenya n'ibintu byagumye bitunganywa n'amahiganwa mashasha yagumye agomba kuzeza Super League bakavuga bati burya ikintu cyo kwima Ballon d'Or Vinicius gishobora kuba gishingiye kuri ku mubano hagati ya Perez ndetse na UEFA na UEFA ndetse na FIFA muri rusange sivyo ego France Football bakagira iki bakabigira iki turetse n'ivyo uti rero turetse na UEFA bazurindire gatoya kandi tufashe uzure kamanze mvuge sawa nta kibazo mugabo je shaka kukubaza ushatse uravuga ushatse no kuvuga banzureke mvuge hanyuma muraza kuvuga sawa ntaco mvuga amsuri hiza basi na nta kibazo n'amashagarira menshi none si generation shasha reka twandiye uri muri GNB oya twandiye generation nayo we nturimo uracari muri ntuze muri generation alpha uracari ngaho n'amatekinoloji n'amantu zenya nako uri muri generation Z muyo bitwa Zuma uri ngaho urasama sivyo ariko mbwiye nabi ndasamye nuko ni bino bintu rero vya ku ruhande rwa davuga ngo bino bintu vya Barcelona bishaka biriko birakorana n'umubano uri hagati y'ishami ry'umupira w'amaguru rya Espagne ndetse canke rya La Liga na Barcelona kimwe gusa no kwemeza niki umuyobozi w'ishami ry'umupira w'amaguru wa Espagne afana Real Madrid umuyobozi w'ishami ry'umupira w'amaguru rya La Liga afana Real Madrid ndetse n'icegera cy'umuyobozi w'ishami ry'umupira w'amaguru muri Espagne ndavuga ishami ry'umupira w'amaguru muri Espagne RFF nawe afana Liga kuko ni Javier Tebas ariko mugabo iyo twamaze kwinjira muri professionalisme canke mu bintu biri professionnel no kuvuga twinjira muri ca kintu kivuga ngo jewe nkora ikintu bivanye n'ikibanza afise apana je ndiko ndibaza ivyo wanje nawe havuye je ndiko ndibaza je nabwiye ati ndibajije sawa byatumye nicara ndatuza ndaba iske Barcelona yabanye gute n'ishami ry'umupira w'amaguru muri Espagne canke na La Liga muri rusange kahise ka Barcelona ko tuzi rivalite ya Barcelona na Madrid yahereye muri politike ko tuzi rivalite ya Barcelona na Madrid yahereye muri politike ese ubwo nta bufasha La Liga ategerezwa guha Barcelona kugira ngo ive mu mwamino bibazo La Liga itari kwiratanga na Federation y'umupira w'amaguru itari gutanga kuri equipe ya FC Barcelona kuko ni mbere na mbere ni equipe yubatse championnat equipe yubatse championnat yategerezwa kuganya mu tuntu tumwe nanye mvuye ikintu Javier Tebas burya muri bibihe vya Barcelona yabaye hafise cyo no kwita imitima ibiri ego yabaye ikirira habiri muri rusange yabaye hafise imitima ibiri hari igihe wumva ko ashatse korosha ibintu vya Barcelona ukumva ko pressure runaka bamuteye akaca bidinditsa kubera iki uno munsi iravuga ko imigwi imwe yo muri La Liga yinjiye muri deal yande yibi nabwo ati rega ko kuno munsi muvuga ko Barcelona idakwije ibisabwa ko Dani Olmo yandiko umwanya wasabwa mukamwarabongeye mukabongera iminsi 3 bisaba ko n'iminsi 3 yo kuraba buryo bo kwandikwa hari ubufasha indirect buriko bukogwa na La Liga kuri FC Barcelona La Liga bishagwa FC Barcelona sivyo ubwo bufasha bo bakabujija ngo nkuko umengo ni nuburyo bw'ubundi bw'amanyanga La Liga bishaka kwandika Dani Olmo na Paul Victor imigwi yo muri La Liga Santander imwe harimo za Atletico de Madrid ni iyi migwi ni ikurikira ni Atletico Madrid ni equipe ya FC Sevilla Atletico Madrid FC Sevilla Athletic Club Bilbao iyi ni nayo migwi yagwanije cyane yandikwa rya Dani Olmo mu ciri heze igihe FC Barcelona yari imaze kumusinyisha ndetse babafitaniye n'ubufatanya bikorwa n'ishami rya Nike
La Liga rishaka kwandika Dani Olmo baca barahaguruka baravuga ngo ntimumwandika mu ibintu byose bidakwiye nimutamanza gukwiza ibintu byose imbere yo kumwandika Dani Olmo turitwara ibi bintu bihagarara rero iyi ni nayo migwi no muri kano kanya bivuga ko ifise pressure kuratera uno mugabo yitwa Javier Tebas ndetse n'ishamba ry'umupira w'amaguru muri La Liga bababwira bati kwandika Dani Olmo mukabikora natwe turitwara ndetse binavuga ko ari imigwi myinshi muri kano kanya yamaze kwinjira muri kino kintu ivuga ngo kwandikisha Dani Olmo bikaba turitwarira ishamba ry'umupira w'amaguru muri Espagne ndetse na La Liga muri rusange ni mugerero ku munsi w'ejo mwijoro havuzwe iyindi nkuru ikomeye baravuga ngo La Liga nako Joan Laporta yarungitse cyari kinyamakuru marka nisho cavyanditse Joan Laporta yarungitse ikete mwishirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Espagne aho yashizemwe amakuru yose ndetse ashiramo n'impapuro z'ivyemezo vyerekana ukuntu bagurishije ibibanza vya VIP n'ukuntu bazorihwa acaravuga ngo muri rikete aravuga ngo twebwe twaramaze gutanga ibisaba muri La Liga niyo biri ndetse twanabitanze kugihe rero turakeneye ko vyanka bikundisha mu rya La Liga litwandikira Dani Olmo hari ku munsi w'ejo mwijoro Joan Laporta arungika runo gwete mu ishamba ry'umupira w'amaguru muri Espagne aravuga ngo jewe canke twebwe twaramaze kurungika muri La Liga ibintu byose bisabwa kugira ngo Dani Olmo yandikwe ndetse na Pau Victor ariko mugabo La Liga ntibabikoreye ku mwanya byumvikana ko amakosa na yabo sa yacu kandi ivyemezo vy'uko ivyo bibanza twabigurishije ndetse nuko twarishwe birahari rero nivyo nako ndavuga hariho izindi nguvu ziko ziri kuva ku ruhande ziri gutuma La Liga batorosha inscription ya Dani Olmo na Pau Victor kandi no munsi abantu baribaza none ko ari abakinyi babiri ya Ntare hamwe na Dani Olmo kuko no munsi tuvuga Dani Olmo cyane burya ya Ntare Ntare n'umukinyi wa Ramasi FC Barcelone rero bari bamukuye muri Ramasi yamushira ngo bamugira mu equipe ya mbere bica bituma baramwandikisha kuriyo mpamvu nje gitwa Pau Victor we naho bamutiza yo garuka n'umukinyi wa FC Barcelone mga Dani Olmo wewe hamwe byanse Burundi bikangoboka asohoka muri Barcelone Barcelone iramuriha akagenda kandi akagenda ku buntu yabana shima n'ivyo gutiza ntibinabaho ivyo gutiza ntiba kuri Dani Olmo bibaho kuri Dani Olmo Dani Olmo ejo twenje nababwiye icyo baho nuko hari equipe yo kumvikana bakumvikana ko Dani Olmo abakina amezi 6 hanyuma akarindirirayo akaza kwa Barcelona mu gihe byose byo kwa muga Pau Victor wewe kumutiza mvango birashoboka rero nako nabwo ati hari cyo no kwita indi force majeure iri gupusa Javier Tebas na La Liga kugira ngo nibandike uwo bitwa Dani Olmo kuko Barcelona yamaze kubinabwigo inahabwa inyishu yumvikana ivuga ngo nimba La Liga vyanze twe muri Federation Espagnole ntabwo turi mvango turi buvyemera ni approbation iva muri La Liga munyonate tukamuha license bisobanura ko aho bifundike naho vyugariye ni muri mvango ni muri La Liga uno munsi nta sekuru ya kabiri iri kuri Barcelona ngo mbega vyanse muri La Liga turaja muri Federation bikunde Federation amaze kuba igiriki ibakurira inkoni kugishitsi rero uno munsi nako ndavuga nti hari biri kuvuga ngo harabari gupusa uwo bita Javier Tebas ugira ngo ntiyandike Dani Olmo Madrid nirimo mugabo hari imigwi myinshi kandi bitumbereye Madrid iri kuvuga ngo muramwandika kuko Barcelona yerekana ice kuko mvango Joan Laporta ejo biriwe mu biro sivyo biriwe mu biro bari kumwe na Deco n'abarongozi bandi bese Barcelona Barafa Marquez n'abandi basohotse mu biro message bahaye ku mugoroba Dani Olmo na Pau Victor ngo twizeye cyane tudashidikanya ko ejo akavuga no munsi hagati isaha 5 n'isaha 6 z'umuhingamo uzamwanditswe muri La Liga ivyo rero bivugwa ko hariho biye bya place VIP bango babigurije 20% nako 20 myaka 20 ishiramwe ry'abanyakatar ryaguze ibibanza vya VIP vya Spotify Camp Nou igiye kuza uzo ofisi imyaka ingahe bazonaze erega tuzoba dushaje 20 2040 ariko burya waza yuko ari uruhombo banzureke imiliyoni 120 nizo Barcelona bagiye kugira iki bazoza bararonka ku mwaka izo miliyoni 120 iryo shame ryo na Barcelona bamaze kuba
bahizanye ivyayo Barcelona yasinye vyose baca bategura impapuro zisigura neza iyo don canke se ubwo iyo investissement y'amafaranga Barcelona kuko namuzi Barcelona iri kugira ikibazo cy'amafaranga yinjiza nayisohora bishitse reka ba ayo yinjiza nayisohora birangana ikija muri gahunda ya Insiri yo kwandikisha nuvuga ngo yo kugira iki yo muri fair play finance rero izi 7 million zibafasha neza kwinjira muri mvango muri rura ya one by one rero ico Barcelona yateguye n'impapuro ego zisigura neza iyo investissement y'iryo shirame ryo muri Qatar bamaze kubishikana muri La Liga La Liga na Javier Base ibipapuro vyabo biri ku meza ego birahari barabihawe kandi muri La Liga bobo babona ko bashobora kwemera Barcelona ivyo Barcelona yabahaye mugabe ikindi naco hariyo pressure iri nyuma mu mugongo kwa La Liga sivyo ariko pressure itegerezwa mbere na mbere kuba bivanye n'amakenga ari mu gushobora kwandika bien sûr rero Barcelona bo bizereye aho ko uno munsi dossier ya Dani Olmo na Paul Victor iza kurangira ivyo nibiri mu mpapuro Barcelona yoyo iva ko yo ivyaho yabikwijije ibyisigaye kiri muri La Liga kuko namusure turi tariki 3 ni naho dire La Liga yabahaye cha twibaza tuti mbega ku ruhande rwa Dani Olmo gogo bipanze gute ni amahirwe ya Barcelona ya mbere nuko kla ya Dani Olmo yoyo ijana kwijana shaka gufata ijana 20% bari Barcelona bivanye n'amajambo sinzi ko amajambo yariko aravugwa ndayafise mu kanya gato Fabrizio Romano menshi makuru makome ku munwa w'Uburayi ahejeje kubasohora ikiganiro yagiranye no bitwa Bara kuvuga ni Bara uno asanzwe hagarariye Dani Olmo agent wa Dani Olmo rero niwe yagize icyo avuga ku bihe Dani Olmo ariko aracamwo ku bintu bijanye n'isohoka giwiwe ku bintu bijanye n'umubano wa Dani Olmo na FC Barcelona bimwe mu bintu biri guha amahirwe Barcelona vyonyene yo kugumana umugabo bitwa Dani Olmo ego n'amajambo menshi cyane yariko aravugwa none wasanzwe hagarariye Dani Carvajal Olmo n'amajambo tugiye kuvuga mu bice bitandukanye Bara yavuze ngo ni gihe kiri stress canke giteye hajya stress ikintu giteye stress mu kirundi kibabaje imvugo ni gihe kitubujije amahoro kitubangamiye kibangamiye Dani Olmo na cyane ko bishobora no kuba no kundi mukinyi wari we wese ariko numukinyi mwiza ndetse n'umuntu mwiza muri rusange ariko agerageza gutekana cyane gose Dani numukinyi atsinda ndetse akunda no gukina inkino apana kurorera inkino aravuga ngo noshobora kwemeza ko tutariko turaganira n'umugwi wari we wose Dani numukinyi wa Barcelona ndetse ashaka no kuba muri Barca nk'umukinyi wa Barca yakoze canke yarahatirije cyane yaritanze cyane mu buzima bwiwe kugira ngo aze abe muri Barcelona ariko abaho ivyipfuzo vyiwe ndetse ashaka ko birama igihe kirekire anavuga ngo mugihe bari bamubaje bati mbega ntabiriko biramuhuza na Manchester City canke na Manchester United aravuga ngo Barcelona niyo mahitamwo ya mbere ndetse ni nayo mahitamwo ya nyuma kuri Dani Olmo aravuga ngo Dani se wiwe umuryango we ndetse nanje nta kindi kintu turiko turiyumvirako yavuze kandi ngo nizera ako President Laporta ndetse na Deco hamwe nanje twumva ko dushobora kuronka inyinshi y'ibi bintu vya Dani Olmo ndizera ko azo kwandikishwa La Liga rikwiye kudufasha ati La Liga rikwiye kudufasha na cyane ko bino bintu nibiba Dani Olmo atazoba ahari mu mugusereka w'igihugu wa Espagne ariko ndizera cyane ko Barcelona kuko bimupriva license ibintu atanditswe uno mu mwanya atazoba ariko akinira ikipe nimwe Dani Olmo nta license ashobora no gukinira umugusereka w'igihugu wa Espagne azoba afite titre nk'iy'umumecanicien nk'iy'umurimi w'umworozi urumva kandi kiri naco hari abantu bavyihendako nivyo bogutumako uri umukinyi wigenga ata equipe ufite muri equipe nationale mugabo ata license ugira
kuko erega nimba umunsi Espagne igiye gukina Euro par exemple FIFA ibasaba urutonde rw'abakinyi umukinyi azana na lisansi yiwiwe Dani Olmo rero iyo lisansi niyo ari kubura kuko uno munsi niyo lisansi yemewe yari afise yari yo muri Leipzig yindi ngo yari afise ni ya Simo ya Andres Christensen nico gituma Barcelona ku munsi wa kabiri mwijoro bagiye muri RFF basaba lisansi shasha z'aba bakinyi Federation yobafasha ikabaha lisansi shasha za Dani Olmo na Paul Victor Federation yabwiye ati no nta lisansi mworonka kuko iyo lisansi bari vango bayironka nivyo rariga ntibari kukina mugabo ariko na Champions League nandi ma champion ndetse no mu migwisero y'igihugu bagatuma rero vango kutandikwa kwa Dani Olmo biza kwa mu priva lisansi yiwe that's why navuze ngo ibi bintu nibyugariye kwa Barcelona gusa harakiro n'ubufasha bwa La Liga n'ishami ry'umupira w'amaguru muri rusange kuko nazokina equipe nationale nimba rero batariko barabafasha hari yindi pression nabo bariko kuko bien sûr on sait pas la fois passée yari Landry ni imana muri sport zone yavuze ngo hamwe iyandiko rya Dani Olmo yoba vuba agakina championnat neza ngo wabonye ko Barcelona na Real Madrid zifatira La Liga bien sûr naho kwandika Barcelona na Real Madrid nande La Liga ni Real Madrid na Barcelona aribo bumvikana niyo match bahuje abantu bose bahurura je sais bel et bien urazi ko 2021 uko higeze kuba nimba atari 2019 yo interval higeze kuvuga ko Barcelona ishobora bivanye n'uburyo ari gusaba Catalonia ari kisaba kwikukira ibisaba Espagne Barcelona ikachisaba ko hamwe Catalonia yo kwikukira yo cihindo nayo champion byaba kuja muri Ligue imbere Eats cyangwa se bakaja muri England Premier League cyane La Liga mu vyo yabwiye ubutegetsi bw'i Madrid ati no nimba hari bindi ari umubano bindi babasaba kugira ngo bagume hano muri Espagne mu biboroheza abanyakatalonia atariko ntidushaka guhomba Barcelona kuko enda babwiye nivyo Madrid ni equipe ikomeye kandi Madrid biragoye kugira ibibazo muri La Liga biragoye aya kabisa nimba rero hamwe vyoshika Barcelona ikava basi kaba elimine ndazi neza ko La Liga yo bihomberamo that's why ubona ko bavuga ngo ikiringo ca dufate nk'uyu yabari Leganese par exemple ariko birabako bari kongera Mr. reka kintu cyo kongera Mr. 2 kintu cyo kongera Mr. 2 berekana uburyo La Liga yo yishaka ko Barcelona yandikisha Dani Olmo muga indirectement tutazi iyo bikora bavugira ngo babananize ubwo buryo bwose cyane rero muri ano majambo aha twari tugeze nuko ikintu yari ko aravuga kwa ruko basaba La Liga nayo nyene ubwabo uretse Barcelona ndetse n'aba basanzwe bagiye batandukanye ariko baragerageza kwandikisha Olmo baravuga ngo na La Liga namwebwe murabe mushemo kuboko muri bino bintu turabukuntu Dani Olmo yo kwandikishwa bivanye nuko nubundi adashobora kuhaba ngo akine equipe cyangwa mu guserka bwa Espagne mu gihe adafise lisansi iki kintu cya lisansi Edi kugira ngo aronke lisansi nuko mbere na mbere homanza kuba muco akamanza akavuga ngo ndigenga ngomba kuja kwigurisha handi arashobora guhabwa lisansi yiwe akaja kwiyandikisha mu yindi equipe canke akandikwa muri Barcelona ntabwo yohabwa lisansi ahubwo nimbo no munsi Man City cimusimbana aronka lisansi uko no naronka lisansi ya Manchester City canke kandi ni kuvuga mbere na mbere n'amanzara bakamwandikisha bakamuha lisansi ariko mu gihe homanza kuba yo badeclare yuko yigenga ntiyo cahabwa lisansi erega Dani Olmo arigenga Dani Olmo ariko no munsi arigenga naca uriye ko nafise Barcelona nafise konti na Barcelona mugabe takivuze uno munsi Dani Olmo avuze ngo bon c'est assez ndabihevye ngiye muri mugwe Barcelona nta kintu na kimwe ifise no muco tangira Dani Olmo igituma je ndamwita utigenga neza igituma wanashima ndashaka guhabwa uburenganzira nk'ubwundi mukinyi wese yigenga nuko hari ibintu ataramara kwemeza ataramara kugura hari revye atarugurura mu gihe yo yugurura FC Dani Olmo revye ivuga gute yo fashe Barcelona oya niyo fasha Barcelona yofasha Dani Olmo yofasha Dani Olmo imufasha iki uno muzi tayugura niki yohomba yoronka amafaranga mu gihe yo vyugurura ikintu kiba nuko Dani Olmo yomanza kudeklara ngo jewe nkene kuva muri Barcelona hanyuma kugura revye Barcelona ikamutekerera amafaranga yiwe ayo mafaranga nayito yamwa nivyo mubuza nivyo muza ko rokite muri equipe runaka yo nabaro kite muri Man City Barcelona tara mu ifaranga na rimwe akina Man City ariko aburana contre we muri FC Barcelona
birashoboka none n'abakinyi uzawumva ngo ekipe ngo runaka ngo bayikubise ngo ibihano ngo makirishe umukinyi irenge umukinyi runaka ugasanga umukinyi ariko akinira inde ki ariko muri kano kanya mu gihe ataramara go propose ikintu nta kintu na kimwe bomwishyura una musi ikintu kiri gituma Barcelona kiragerageza una musi ikintu kiri gutuma Barcelona kiragerageza una musi ikintu kiri gutuma Dani Olmo tukivuga ko ari umukinyi wa Barcelona nuko we adashaka kuva muri Barcelona reka ndakora ikindi jambo uwo bitwa Bara yavuze ngo mu Cyongereza he only wants Barcelona. Stop. Money is not everything in life and football, definitely. When Dani was at Dinamo Zagreb, FC Bayern offered bigger money. Marketing side was bigger too. But we gave our word to Leipzig and the Oliver Minstraff. They showed their project and we decided to go to Leipzig at that point. It's about the sport project. aravuga ngo ashaka Barca gusa Dani Olmo ashaka Barca gusa amanota ntabwo ari byose mu buzima ndetse no muri football nako amafaranga money is not everything in life and football money amafaranga si byose mu buzima no muri football amafaranga si byose mu buzima ndetse no mu mupira w'amaguru ati gihe Dani Olmo yari muri Dinamo Zagreb equipe ya Bayern Munich yaratanze offer y'amafaranga menshi ku isoko amafaranga ari menshi ndetse n'ivyo Bayern amafaranga Bayern yari kwemerera Dani Olmo nako yari kwemera amafaranga Bayern yariko yahada Dinamo Zagreb yari menshi ndetse n'ivyo ari muri contrat ya Dani Olmo muri Bayern vyari vyinshi atariko twari twahaye isezerano Leipzig n'umuyobozi wabo yitwa Oliver Minstraff ati batweretse projet hamara tudufatinga yo kuja muri Leipzig ati ico gihe cari ikibazo gusa ca projet ati yigeze no ko yongera kumwo reka turabe sinzande hano yavuze ibintu bya yavuze ibintu bya byuko okay Dani is a Barca player and he wants to be a Barca player. He did big efforts in his life to be at Barcelona. It's been his desire for a very very long time. Ati Barcelona nako Dani Olmo n'umukinyi wa Barcelona kandi cyashaka no kuba umukinyi wa Barcelona imvuga agize ingufu nyinshi yatanze ingufu nyinshi mu buzima bwiwe kugira bi Barcelona ati vyari ivyifuzo vyiwiwe vyibihe birebire kuba kwandikwa bise Barcelona ni iki ni kintu uno munsi kiri gituma Barcelona igihema igihagaze bwuma ikimeze nedi cizira ko Dani Olmo kimufise cyonyene nta nikindi no mara ibintu vy'amakontra no mara ibintu vy'amahera no mara ibintu vy'ama decision y'abarariga no matter ibintu no matter anything but his desire icyifuzo cha Dani Olmo nivyo no munsi bigituma Barcelona ikigerageza nikindi naco ibyifuzo bya Dani Olmo nivyo Barcelona igihagaze kivuga ngo naho navyo cyane tumwandikisha turizeye ko umusore ashobora kugira iki kwandikwa ashobora swati ashobora kuturindira akaja muri equipe akagaruka mubu dufate rire nimeze neza ubu rire boca bagana na Barcelona ati akira simo tubahe Dani Olmo ati reka tuwe simo Dani Olmo simo akini wanyu ikindi naco n'umushara tuzogabura tuze turabaha mu muhembe kini tuzoshira mu kuboko no kuvuga ko hamwe byanse Barcelona ifise amahirwe ko bokwikirana kabo kwishana Dani Olmo bakavuga ngo ni gute twogira iki twobaho noneho tukagumana tukadufise amahirwe ko nitwagukenera mu kwezi gatatu twokura nka vyoroshe nuko Dani Olmo yifuza kuba i Barcelona
no gukinira Barcelona nikini nacu nuko meme na entourage yiwe ibi bihe Dani Olmo ari gucamwo bitari gukora kuri entourage ya Barcelona bara yanabigasura ngo ati his family umuryango wiwe umeze neza hehe hani Barcelona yavuze ngo papa wa Olmo his father family me we are not thinking about other options ntayandi mahitamo turiko turiyumvira cyane nta kindi kintu turiko turiyumvira papa wiwe umuryango wiwe na jewe nta kindi kintu turi kuyumvira cyo kwiyumvira izindi options tuvuye ngo mbe hamwe vyanse plan B niye plan A ni kuguma kwa Barcelona plan B ni kuguma kwa Barcelona plan C kuguma kwa Barcelona maka kuri plan Z ni kuguma kwa Barcelona yanavuze ngo Dani Olmo sumukinyi akunda kuraba match numukinyi akunda kuyakina ariko iribaza ko Dani Olmo mugiye vyo manza vyorangira Barcelona utamwandikije azava yemera kuguma muri equipe atari ko arakina nakubwiye ni Barcelona irahafitiye amahirwe ko bashaka kuganira uburyo bagira iki nimba vyanse ko aguma muri Barcelona no kumandikisha muri Liga uburyo bashaka kumurungika nkandi ahantu hanyuma akazogaruka nuko rero ni Joan Laporta meje kubona mu kanya gato gahejije nako mu kanya gato gaheze agiye gushika ku biro vya Barcelona yamaze gushika ku biro na cyane arindire kugira ngo barabe yuko borangiza kino kintu cyo kwandikisha Dani Olmo muri Barca bafise icizere cy'uko no munsi birara birangiye ndetse mu kanya gatige cy'isaha zitandatu barizera ko biza kurangira canke biza gukogwa mugabo ubona ko n'ikintu kigoye cyane muri La Liga Santander cyangwa muri La Liga bo ku ruhande rwabo ngo ntibategura kuva ku mwanzuro cyangwa ku ngingo bafashe mu gihe Barca nabo bavuga ngo twebwe twararungitse amadosiye yacu kandi tuyarungika ku gihe ikibazo gusa kihari ni La Liga batemeje cyangwa batamaze gukonfirima ngo twandikishe Dani Olmo ku munsi w'ejo niyo bajana rero ano madosiye agiye atandukanye muri shirino shamba ry'umupira w'amaguru muri Espagne baravuga ngo twebwe ivyo twarabitanze ivyemezo nibi amafaranga tugiye kuronka ntaya hanyuma durasaba ko La Liga batwandikira Dani kuba Joan Laporta hize kwashika mu biro kwa FC Barcelona kugira ngo barabe uburyo bagira iki ba finaliza ibintu bijanye ni inscription rero bari gusaba kuno mugabo yo kwandikwa gushika mu kwezi kwa gatandatu n'ubundi akandikwa kugumba gushika sezo ihere no mwaka wa 2024 rero reka turindire rero uno mugabo araza gukora iki mugabo biteganje ko mu masaha yo ku murango i dossier yandikwa rya Dani Olmo na Paul Victor rishobora kugira iki rishobora kurangira aba hari Barcelona bo bavuze ngo aujourd'hui c'est un jour décisif pour cette dossier nuko kuno munsi birahera canke bihere birahera canke ntajya ngo ntibihere birahera canke bihere ni kuvuga kimwe arandikwa canke ntiyandikwa ariko je ndibaza ko arashobora kwandikwa mugabo nubwo bitokwa nka ntibagiheba nuko bimaze kuzamwo gahunda ya equipe nationale n'ibindi birandikwa nikinacho rero kwa Barcelona ejo barakina match yabo ya mbere y'igice ca 15 cyicanye imbere ya Barbathro amahirwe menshi nuko inkuru nziza kwigaruka ry'umugabo witwa Lamine Yamal ndetse na baza ko azokoreshwa na Hector Foti yagarutse nabonye yaragarutse nivyo harimo nakajama kitwa Dani Rodriguez nako nyene kadugijwe akena kuri rugero ruhande rwa Lamine Yamal ku munsi w'ejo bishoboka ko ariko boce bakinisha mugihe batokinisha Lamine Yamal binavuga ko Szczesny amahirwe menshi rero aza kubatangura wumve abakinyi ba Barbathro hari witwa El Haddadi pana muni El Haddadi yo bamwitwa Ander El Haddadi Ariraga umunyamaroc sivyo Barbathro abona abakinyi ba Barbathro ejo Barbathro nabonye basaba ama nimero canke oya baramaze ko byandikisha ama jerseys bariyandikisha kugira ngo nabonye jersey ya Lamine Yamal izosohoka cyane basavye ndwi Andrea Domesa Carrillo na munya Espagne imyaka 33 ariko umusore yo yes nivyo bino bintu reka tubirikire bagenzi bacu bo mwijoro umugoroba bafite amakuru menshi cyane baza kwabwira ni ku mugoroba oya ku mugoroba abantu baze kuba bari benshi muri sport zone ndibaza ko hafi 90% turaza kwa dufise inkuru yuzuye kuri Dani Olmo rero La Liga yo ivango Barcelona byo barabikoze biracari muri La Liga rero bareba ko bakonfirma nimba ibanza vya VIP vyo ribwa 120 zigatuma siniyandika gusa ya Dani Olmo gusa bishobora gufasha Barcelona kuja kuri rule ya 1 by 1
nuko birumvikana ni ikiganiro Classic Sport tubacira ku makuru menshi cyane ni